canke ni kumva yuko mu muziki w'u Burundi utariha muziki urariha nene basabe ntibabayeho hafize ntibabayeho habo gusa uwo mutima ifo kuhava kumva umenga nta muntu woduza kiri hasi atarishikana kwa basabe nico barafise ingeso bahengera uko uraduga gusa baca baza ngwe peti ngo twimbane yawana kebana yo kweri mugabo bishitse none ugaha collabo mu artiste uri kuraduga yari yarakwankiye kuyiguha kiri hasi nayo womuha sinokwemera ko yaranze reka misangwe je kumfasha umfasha nshonje uza mpazi abantu bama bashamiranye barashwana kandi kugira ngo umubano nyene ubumubano gushwana vyama hoba hariho ikintu catumye wewe na Happy Famba canke se na Vichou hariho ingorane ba hagati yanyu gatuma mutandukana mu misanzwe. Yes, my name is MC White, MC Dollar Capital, politique at the big M's of the town, Kirura OG. Nikisema MC White, sema sauti ya chui, nikisema sauti ya chui, sema MC White. Reka fatakanya ndabaramutse mwebwe mwese muguma mukurikirana ibiganiro bica kuri Akamo TV, aho mwereye hose. Abari mu Busuwisi, muri Amerika, muri Sudani, mu Buganda, mu Rwanda, muri Kenya, no mu Burundi muri usanga abantu bose bumva ururimi mvuga, ururimi rwanje mvuga, ndababwira atamahoro y'Imana abane namwe. Umuntu ataragira subscribe nabo bikore kugira ngo tubandanye tubana neza umuryango waguke ucufyo no kuri kagakengero kugira ngo notification uzobu wa mbere mukiyibona mu gihe dushize ko ikiganiro. Yes, je mandahari kugira ngo ndabaha umunezero, mandahari kugira ndabazanire aba artiste babagiye batandukanye bariko babikora neza mu muziki ndundi, abana twigira ngo turirengagiza, mwigira ngo murirengagiza kandi bigaragara ko bafite impano zidasanzwe. Ndi kumenga na mugenzi wanje mwamubonye mujama yanyiganya afite imishatsi isa nk'iyi wanje, bamwitwa Dola, yambaye neza kuva hasi gushika hejuru. Ndakuramutse cyane msaza. Agent Freysan. Umeze neza? Ako wibagiye akantu. Tavuze maramza ntaho gukurikirana. Uzaswise zaye akantu. Mugabo navuze mu Burundi. Kandi mu Burundi maramvye. Naho wumva. Singombwa. Mvuze mu Burundi. Niho ko nari gucambuga nabo mu Kamenge umuvesha binsaba ibintu birama dépense. Aho ni fresh. Sang. Yeah. Umeze fresh umujama aratagase, umujama aravyibushe. Bro, urarya ubunure ko mu Kamenge. Why not? Wanagiosha ahubwo biraga habona umuzi wa nabuntamo behende seroza kubuna ntangorane yego ya ibintu bimeze neza cyane. Ni Dola numuririmbyi w'umurundi yego, umuririmbyi bigaragara ko mwiyi minsi uri kurakora cyane, uheruka no gusohora igikorwa cyawe gishasha. Muri usanga ikibazo canje ca mbere je niko nza mu bibazo indirimbo yawe yakiriwe gute muri public muri rusangi? Mbo indirimbo yanje urabona yuko nishasha nanubwira aho ndibaza rero feedback imaze kuronka simbi ndavye kuntu bayakiriye abantu batandukanye kandi urabona yuko imboga yanje yacari hasi sibenshi nyine irabashikira maybe ngira ngo bizoba nyine mani bigiyemo bizobashike nyine feedback zibe nyinshi gusumba ariko si bibi bisaba ingufu ziwanyu nako nawe bukenewe je none mwana ndabikora kandi bukenewe cyane gusumbwa je ya umva ikishashika kigaruka kuba journaliste kuba promoter n'abandi bose bagira ico bakoze kugira ngo umuziki ndundi ushike kuri rwagogo twifuza ko rushikako. Wewe urumwe mu upcoming bako barakora cyane. Dola niki Dola ninde ubuzima bwawe muri rusange kugira ngo urinde wisanga mu buzima bw'ubu artist? Dola n'umurundi aririmba mbo misangwe nta kazi mfise ngone ku ruhande ko tuma vuga ati ngo ndafise uba gafise nyene yo kanta mweka nawe wewe imugafise cyo kanta mwo mugakwe muziki mu mwanya nico kintunze kintunze cyane nta kindi kabisa novuga. Dola ubuzima bwe muri rusange bo ubuzima bwi wanje ukuntu vuga je siniga kwese no kubesha sinovuga ngo fatirwa n'ishuri uko nayivuze umuziki none ko ndayikundikwa mu cyane mugabo warize narize naje amashuri wize humanité gushika cayo na kaminuza warayirengeje ko kaminuza kwe nagasonoza kaminuza kwese asasi ndaje ariko mbwa nzojaye. Icambere abaririmbyi iyo dufite abaririmbyi bize icambere mamure abaririmbyi umwanya muremure mu mufise discipline sivyo yego turavye mu bindi bihari bihugu burya utaraheza humanité tudashobora kuja muri studio kuririmbe
birabaho gusa mbwa rero urabona mico gihe bibaye ko bikenewe ko ndahiga bica ndabijamwo mbwa rero hajya ishuri hingiye university amafaranga ufise biragora ibona ndazo urabizi kwanza bayimenyereye. Yes, ni Dora afise indirimbo nshasha imbere yuko rero twinjira neza mu kiganiro nyezina n'ivyo ndakubajije vyose twinjire na kapera vibe tubwire ikiganiro gifise vibe bamenye umuntu turi kumwe ninde bumve kwanza ihibongozo y'umuririmbyi turi kumwe. Okay. Omogesungwa sima imedula you give melody give my memula kuba starboy ni bisaba matola Medusa niwe dusa I got your vibes for you kubera unamutunu sinogusiga like this call ambulance na police ya man. Ya mwamwumvise mwite Dola the artist from Burundi bad man umuririmbyi abikora neza cyane. Reka dutangurane n'urugendo rwawe bwo kugira ngo wewe Dola wisange muri The Fighters label ya The Fighters. Mbo misango je nayivuze kenshi urabona ubwa mbere ntaje muri studio nakunda gukora ama challenge ama open verse kwa kuntu usanga indirimbo bakuramwo ama verse yabo bakaregezamo ama chorus gusa chorus kavuga nawe gacurimba vyiwawe ivyo nakora kera ndabishira ku mbuga zanje abasani beshi nk'abataginga abafasha amarebo ariko mugabe pifamba nwaciye ampitamwo gusa nyene hariho abandi nyene bifuze ko dukona mugabo campitamwo nanje pifamba ko n'abantu menga bashaka kumfasha ibintu bisoma by'abandi byinshi nuko nubwo nyene nta maniko twahuye uba wisanze muri label yitwa The Fighters. Label irimwo umuririmbyi dukunda mwakunze mukari wa live VICHOU LOVE novuga umwami wa live mu Burundi ariko mwe nano bitwa kidomo bajya n'abami ba live. Reka tugaruke kandi hoba harabayeho amasezerano yo kugira ngo uje muri The Fighters ube umuririmbyi vyeruye murabishesha ku mbuga ngurukana bumenyi byagenze gute muri rusange? Mu misanzwe wende baza wenda surprise y'imeze bifamba ntokora ibintu by'amagopo bice by'abana ni ngomba contrat ihabe contrat yarahabaye. Wamaze igihe kingana gute uri muri The Fighters wahakoreye indirimbo zingahe? Mbo nahamaze amezi 6 Monsora ipindi indirimbo 4 na single imwe ya mama na video imwe twakoze muri ipi na VICHOU Temiwaye ntabirenze ivyo. Inyuma yaho tuza tubona uravuye muri The Fighters bitunguranye cyane kandi wari umuririmbyi bigaragara ko The Fighters umenga nta ni rebo atakibuze rebo mengi kiragufasha cyane rebo itari kirakubana cyane ahubwo kujana mu bikogo hoba harabaye ingorane nyabaki canke nivyo babikenewe ko utusigurira impamvu baravuye muri The Fighters. Hoba hari ikibazo cyabaye urabizi ko ico bita ikibano mu mubano abantu bama bashamiranye barashwana kandi kugira ngo umubano nyene ubumubano gushwana vyama hoba hariho ikintu cyatumye wewe na Happy Famba canke se na VICHOU hariho ingorane iba hagati yanyu igatuma mutandukana? Mu misanzwe iyo habaye intambara abari impamvu iba yatanguye iyo ntambara imaze kuba rero igahera cyo kintu kiba cagitumye nico bakeneye umuntu akakimenya kuko kubganje nk'ubu novuga yuko hari bishi twahurije ko ariko mugategeza ko ntovugira nga umuntu ngira amaze gukura ndazi byo muri imenyere nga muri ngene bimeze si yampurse ko umuziko wifuza nivyo bushaka rero nkaje nk'umuntu rero yemera ku kintu aba ku mpano yiwanje hari bishi mba nkeneye ugasanga kuri kana kandi abibura wacamitamo gukora by'iwanje mu gihe nawe ngene mungabi mworoheye atagushwana birimo nuko nibyagenze kwe nta bintu birenze byataye. Urumva ni birebire ntiwashimye kubivugira kuri miko muga muri rusange hoba harigeze kubaho n'umubano mwiza hagati ya wewe naje nojayo ntaco bongira kandi turavugana mu telefone rimwe turavugana kandi no mu gutaha nta nkoni bansize ko nagiye neza bampaye déplacement neza nashika muhira byose ni fresh nta irere. Reka tugaruke ku ndirimbo yawe nshasha wanadohe kapera yayo indirimbo yawe wayise gute? Indirimbo yawe waramaze kwitera ku rubuga rwa YouTube imaze iminsi ngahe? Imaze iminsi 6 indwi irabura iri ku rubuga rwa YouTube channel. Ni indirimbo novuga ko ari indirimbo imeze neza mwaka kanya tuvugana imaze gukurikirwa n'abantu bangahe?
Mbo mu mwanya mfise aba subscribers amajana 2 1k ntinakwira neza ko ashari hasi n'ishasha kuko iwanje yende narifise bwa mbere ntabo bampaye nashovuga ati nta kundi hari ibintu byose bihera hasi keze kusi umuntu apfuwe bahera hejuru imbikinogo ako byose bihera hasi bisigaye bidoga ya nk'ubu bishitse ukaronka uwundi yindi management canke yindi rebe bishobora kuvuga ati twoma tukumanaginge wo vyemera bivanye n'ingorane wahuriranye nazo muri The Fighters. Misanzwe ikintu uvuga ni kimwe urabona hajya umuntu wese afise icakunda na kondisa agirako mu gihe bakunze kondisiyo mba shaka aho sebo ko nanje ndo muririmbyi rega misanzwe idefa mbere hari ngaho marebo ngenda kivuze urabona marebo menshi impamvu ya Tanzania za Amerika usanga basandi menshi baharambira ati impamvu ni kubera iki urabona nk'abarema umuziki bakora umuziki aba yiyumvamwo kurumva rero ni wacu rero rebo zaho siko zimeze bakeneye ukora ibintu bo bipangiye orike naho rero bakivuga yuko umuntu wengene bafise ide yiwe muga bindi bihugu bafata ide muririmbyi na manager bakashira hamwe mugini wacu byinshi impamvu rero tamba marebo ningwanyira aho nyene kuba management sana bakeneye ibintu byose bakore byo bakuye mu mutwe orike ntibazi ko hariho umuntu ari ihenda mu isanzwe ego cyane ushaka uburi turabanda rero n'umundi wacu rero manager mugiye ati wana jewe mbona ukuntu ucumegura mukaye iriyo deferi gihari abari ivyo marebo ntibazoharamba nuko novuga tugaruke ku marebo amarebo ngaha mu Burundi amarebo yose vyitwa ko yabayeho canke anahari ni rebo nkenya turiko turabona umenga zirarambye ni rebo nkenya ziko ziravumisha aba artist ni nkimwe kwijana izindi rebo zose twarabonye The Band Boy twarabonye iyi Empire Avenue na marebo umenga abaririmbyi bagiyemwo baca bakwama gusumba nuko bari barabanwa gusumba nuko bari ahubwo basohotse akaba ariho bamenyekana biva kuki nakubwisha kindi nyene management niyo ifise conditions zidashoboka ubona nk'ubu ukuntu bimeze hano nk'uwe iwanyu papa wari kintu akora ukavuga ati ikintu sico ariko mbwa muri rebo ni ku nguvu hagera uko zikintu utagikunda n'abafanzi ntibagikunda hage indirimbo ya mbere ya hit ihera kuri nyirayo none yumvire nk'umuntu ikintu ntashaka kirasohotse naho ndacambabara sinagikunze rero defigi hari rero murimvyi yemera nka jewe ntazovyemera vyo byarashitse bakagukoresha nk'ikintu ku nguvu canke indirimbo ku nguvu n'ubu yumvise wumva udakunda bomisaba kantu marebo kinshi karahari nevuze ko ragahari siyambere ngimba ndakumva hama ko usanga hari ugasanga raguye ku resista igasaba ko uvuga ati basi ndarekuye kwaje cyunca amaje maze biga mu buzima bwanje kurekura nta vyize mu buzima bw'iwanje ndaheba afata ikintu kiraniye ndaheba si force ku nguvu nkora ngo ndagishaka ndakunda umuziki mugabo nkino umuziki ko umuziki ni happiness muziki no ryohego nkabye abantu kandi ati do what you ikintu ubukunda mu buzima bwawe kuri ikintu wo wifuza niho uryoherwa kuko koze ikintu udashaka muri muziki sinzi ko ni no kuri stage ujimba no kuri stage ujya ko nabi usanga performance ari mbi do what you like twigarukire ku izina Dola izina Dola ryavuye ryatanguye gute kwanza amazina yawe witwa yanyayo so wawe papa wawe yakwise na mama wawe abavyeyi bawe witwa nde Jenny twayirakoze pwise ariko mugarengeze muri Fighters bacha amadora Bruce ariko mugare rero Bruce narikuye ko muri Dola gusa kandi kuri Dola ubu ariko L imwe bwa mbere ari zari L zibiri kugira ngo ugere ubwa gwanje gwakira nk'ubura wacu bacahari kora nk'umugize bisa usanga rero ko uraduga ndiko ndahomba nuko naciye mpinda avuga ati nta kundi basi reka hindura oya none iryo Dola iryo giwawe n'iryo ya The Fighters nyene biremerewe ko ayo mazina yose aguma baho ari muri rusangi ntivyemerewe mu isanzwe ikintu kirimwe kwa ikintu yansavye n'izina ririmwo ati nakende ko ndarikoresha nanje nk'umugensta ababizi tumeze twa modifi abafundi wacuri modifi emve kuri bata none nta kuntu vyokunda yuko uhindura izina nawe ukitwirinda atari Dola oya musangiye mpamvu Dola narisizeho nuko yari yamaze kuba popular mu bantu yari bari kunze ndavuga ati nta kuntu mba n'abacana ni izina wisangije ko iryo Dola nk'ubu atari dollar ikibazo gihari ni kimereye n'amadoni nta nabona habo no munsi ko yasha mu diaspora MC White siniyangushe sebe kumwe no mu diaspora yego urabizi mu gihugu cy'u Burundi nta kintu nakimwe tubuze impamvu umukuru w'igihugu yavuze ati umufuko wose uronke akanoti no munsi rero bino bimeze neza cyane Dola yasigura iki
mbo Dola musanze ko bwanje kugira ngo basi barimbe bwa mbere kwanza kora jege zino marimba ni Vichou kora Vichou bwa mbere yaravuze ko kino muririmbyi akaze mbo araza bamwe barabankira je Vichou amaze kunyumva acabwira fama ngo mubo ni dollar kwe no ndaho ryavuye rero musanze basi baronse umuntu bifuza bwa mbere no tabandangije mugabo barakwifuza nuko bari mati Dola Bruce bidolari Bruce basi ivyo birangire twigarukire ku muziki wawe muri rusange mwaka kanya urafise urugo rwa YouTube ndarufise ukoresha yego n'izindi mbuga zimeze n'izindi mbuga Dola ufise indirimbo nshasha bigaragara ko niyo ndirimbo ya mbere kuvuvuye muri The Fighters ukoze iri mwishashi bikagaragara ko byari warapostinze ku mbuga zawe zindi zikurikira uvuga ati mugakwiza wanditse 5 wanditse 5 half sabone uzoca dutamwo kindi gikorwa bigaragara ko urumwe mu baririmbyi bariko barakora cyane kandi mu baririmbyi kugira ngo umuririmbyi butuboneka karaduga collabo ziraza imbere sivyo Kimba Dola ashaka gutera imbere mu muziki w'u Burundi kandi tukaba tuzi yuko amakolabo ari yatuma abaririmbyi bashika ku rundi rwego tutabazigako woba ufise project woba ufise programme woba ufise abaririmbyi umaze kwegera ukabasaba amakolabo bo ngaha mu Burundi canke bo hanze b'igihugu cy'u Burundi bo ico kintu rero kubukimbaje mbere nacifuza kukimba ico kintu urabona nagira mbwe n'abaririmbyi bagenzi banje urabona uzi kuri hasi kweri mu Burundi ngabiro gwege uronke collaboration iri hejuru kandi ivyo bo nivyo bituma umuziki wacu ugwa hasi urabona ibindi bihugu bashaka gusanga umuntu ari musi yiwanje akubise collabo n'umustar mu gihugu ugasanga mpetera mudugije rero abaririmbyi bamaze kuba benshi abanyamahanga ntibinjira ko turi benshi ngo uzosanga imisi yose reba bandi ingene bavuzwa ko birike ntabandi bazana rero mundi wacu kimaze kubona nk'abasana bakomeye kumubwiye turirimbane akubwira ibintu byinshi birenze umurenge nawe utoshobora uri hasi orike naho niwe bigukorera avuga ati reka nanje itafagenda rigushire ku mugabo aca kunywa amaraso kandi mvu navuze nanje rero gushika ubu umuntu nzoronka tuzokorana urya azoba vyifuza canke nanje azoba nenda mwifuza nkuko nabazo bavyifuza canke ni kumva yuko mu muziki w'u Burundi utariha muziki urariha nene basabye ntibabayeho hafize ntibabayeho habo gusa uwo mutima ifo kuhava kumva umenga nta muntu woduza kiri hasi atarishikana kwa basabye benshi barafise ingeso bahengera ukura duga gusa baca baza ngwe peti ngo twimbane yawana kebana yo kweri mugabo bishitse none ugaha collabo mu artiste uri kuraduga yari yarakwankiye kuyiguha kiri hasi ntayo womuha sinokwemera ko yaranze reka misango je kumfasha umfasha nshonje uza mpazi biragoye cyane mugabo ndizera yuko muri Bibiliya hari hano havuga ati tugira umutima wo kubabarira umutima w'ikigongwe nari noje hari abaririmbyi bagiraniye ingorane nk'akarorero nka uyu Kiriko akubwira ko ava yuko yarigeze kumanuka Bujumbura ari Sadbe yamutumye kamaze gushikara mwihinduka mugubu bigaragara ko barafitaniye ubucuti bwa hafi onasanga no mu misi bakoranye ibikorwa narinzi ko kugira umutima wo kubabarira nivyo bikuru gusumba gusha usubiriza mu nkoko wese nakubwiye rero urabona uyo mukuru wawe yivye imboga nawe ushokora iki nawe ucuziye tayari rero iko riri he ku bantu bakuze umutima muri ntaho tubuhera kuko nkako basi nko kuri mutama design ndaje kumubwira ati wamzeje kunuku kaza wumva yawana ngo isa video kwa erare naje kwa erare ni kintu mbati ndarota urumva kandi ugasanga niwe nyene yohanjana agashaka je ndamujana kuko bigoye ivyo bintu agashaka audio kwa bandi abantu bakomakomeye mu Rwanda je mu Rwanda ibaze nturanajaye kode nahindi rero nta usanga atana visa tuba twifitiye abandi n'abandi passport ntazo tugira kubganje kunovuga MC je ko Imana impezagiye nkaronka brand nifuza je ko umuntu wese azikafise tala hagiyemo nagusa nkamwumva gusa tayari hariho ikibazo ngoma mbona ko ba artiste benshi bagiye batandukanye aba bakomakomeye namwe mukizamuka abaririmbyi bose muri rusangi muri branding ivyo ntaho vyanze cyane mugabo ukuntu mu branding mugaca murenza urugero bwa buryo atabwo murashikako ugasanga baramaze gushika ahantu urakora show y'imiliyoni 2 show y'imiliyoni 3 ugacupanga inzu y'imiliyoni 3 ku kwezi wakoreye miliyoni 3 nyene ni avantage canke n'uruhombo n'uruhombo misanzwe je kintu novuga
ntoronke ibihumbi ijana amangu ucigamo katreve aho ubona nk'umuntu atiyiza mu isanzwe nk'umuntu yize rero urose katreve kuramwo 10 usibike 70 cyangwa 80 aho sebo ngapara kumbwira ngo ukoze show imiliyoni 2 ucupanga inzu imiliyoni 1.5 ntaje kurakora kuri pasa miremire uri gusubira inyuma nk'ibirenge ya reka twigarukire kandi kuri côté journalisme côté promo n'ama TV online n'ama media muri rusange zose nigiki kibuze kugira ngo media zifasha abaririmbyi bose bakiri hasi bacaruka apare yo kuza gufasha baba artiste baramaze gutera imbere. Okay sawa urabona hoboneka abantu bameze nkawe nka 200 basi bakamata nko konye ndabwiye ati umuziki wo kubita ahantu hose muri Afrika avuga ati habaye iki ariko ino wacirengwa nane kubwiye ko dahano ziri abona nko promoter beshi bashaka ko indirimbo nziza vraiment kuvuga ati indirimbo ni nziza ukayimwumvisha umupromoter akumva kandi nziza mugabo akavuga ati je ugenda ndakora ibi nibi ego hajya agafana nikeza ku muntu mugora bakwanza umuntu kuri agasaba ati ifanda musaba arayironka nayo musaba ngana gute kuko nakobesheje na fizo ntonsa ifana ingana oya rero mbwa rero ino wacu rero niko bakompara promoter beshi bose basaba bavuga ati urumusani ewa tarifu ntihinduka nyongwa ni hari rero ariko mbwa rero ifo kura bati umuntu arakarazamuka reka ngerageze mbwa mu nyuma nikoso nawe yazovuga ati kantu byagenze uko jewe musomwe jewe yo mfite telefone nakunda kuraba promoter beshi bo hanze abana promoter beshi bo hanze ashaka kumuririmbyi hazini yazananye kongera musizeko ataramuzi imbere gusa kunze gusiga ijya mpano gusa iyigendera gusa rero benshi rero babikora uko abari byiza mugabo rero benshi n'abacashirinda imbere ugasanga umuziki uratsubira inyuma ariko mbwa rero umuziki n'amafaranga ndabizi yego ariko mbwa biragoye byeba bimaze gushika akaba nk'umu promoter usaba service musaba ibintu birebire nk'ibyo okay musange ndibaza urabizi sibyo urabiza ko nyine bameze kweri sinovuga birevu hari abantu mwana ukubwira amazina yabo n'ubuje duhuye kweri yewa sincara bakuru ruhande uvuga ati ntanamazi yo mpayo kuntu erega narinzi wowe yavuga kugira ngo nabonye ne biko erega izi media umviriza aya ma TV online tuyashikiraho kugira ngo dushikirize ubutumwa babandi nyene vyega kugira ngo ashobore buryo umuntu utamuvuze ugiye uramuhisha sivyo muzoba mufatanyije icyaha sebo gusa bacamuga ahubwo umuntu uramuserura akumva ko ivyo akora ntibinezera babandi abikorera mboje ko novuga mu mwanya ubona nka jewe ndibaza uco ntahura nka je ntincirondeza kuvuga ikintu nk'ico kwe no kwiteranya ahubwo je ko novuga ni kimwe gusa iyo kubise mu mbwa iyi moka niba yafashwe bavyumvise ya twigarukire kandi ku maradiyo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibujumbura hari amaradiyo ashobora kubarenga 10 kuduga kandi amaradiyo yose mwaka kanya afise imbuga za Facebook zikurikirwa imbuga za YouTube zikurikirwa cyane naho nyene aba journaliste babo bakora ibiganiro vy'umuziki bo baba bameze nk'aba promoter canke bose akari mu mpene niko kari no mu nta ubivuze neza re ni yare usambwa si bose hari umuntu kwero ushaka gusanga nk'akarobasha arayikubise fresh ugasanga indirimbo ayivugije mbere nyango mutanabonana kura gusa kunda gusinimbo yawe nundi rero ngira ngo utamwe nk'ahantu kitwa kitu kidogo hawezi je mugaragume ngaruka ko kana je nshaka kuma karorero kumwe usanga wewe naho ari jewe ni sawa sivyo abaye ari jewe n'umunyene aha okay rero aho rero kari jewe icamande rero nzoca nikosora icamande rero nzoca nikosora mugasi wenda ndakushishije yavuma ko nakubeshe ahubwo appreciate sana urabona ko mu kiganiro nk'iki ni ibintu bigoye cyane ku muntu nka jewe kandi urabona yuko umwanya umpaye n'abantu bake bakwiye ikintu kandi hari ikintu nibuze unamba barira twavuganye saa 9 nashitse saa 11 sanasikia saa hini fresh yana zini ngorane murabizi ko mu Burundi bwacu bigoye biragoye ni ngorane cyane ariko gusa MC uwo mutima uzogumane kweri urabona hajya umuntu umbise ko ari ikintu afise muri we adafise power yo kucerekana ubishoboye kora wigire tu
hama kwibuka takwibuka donc unuvyitaho uvuga ati je nahaye tafara umuntu byaraheze nimo mbone uvuga ati rero kwe turonka nkawe abantu 200 nka wewe bari faya ko muri industry kwe kuko wewe urabona nkiganira umpaye nta kintu wansavye nta déplacement navuze ngo ndagufatiye wambwiye ati duhure ngana naje nyene uri volontaire kwe ntabwo vuma appreciate sana ubahwe habonetse nkawe kwe nka batasha nko ba 10 mbone ngo kwe bari fresh sana bapeti benshi hari umva bari hide inyuma banyegejwe je abantu bo mu marambye aba artiste bo mu marambye ngo mandabazane muri ville foko muza muri ville babamenye nukunyene byatanguye naho ndabazana muri ville mu marambye nasanze hari impano nyinshi cyane zinyegeje nyinshi cyane ziri hasi twirengagiza mugabo aba artiste bariyo kandi benshi bari ku kivi Dora nigiki wogenda ubwira abakunzi ba Kamo TV n'abakunzi bawe muri rusangi ucuta tumenyesha imbuga zawe kugira ngo bagende bazikurikirane tubandanye duteza imbere umuziki ndundi muri rusangi so kubwanje kweri cyambere vuga kwanza abakunzi ba Kamo TV ni mugende mu nkunde munyumvirize naso ndimbo yanje kiri mu shashe nze neza ku bantu bazo muziki baza yumviriza bavuga ati commentaire yanje niyi kora commentaire yaba bisha nziza ibikenewe ameke naco kandi rero kino saba Kamo TV mukomereza nyene muri mufasha abantu batishoboye abantu afise ko basera umutwe badafise abo bavugira birafasha kuko ama TV nkaya aje kaba menshi byo bavyiza ahubwo mbere kwe ndabahaye nizi naho n'umuvyeyi wabana b'imfuvyi kwanze ndabifuza asante sana akasuni karugi akajambo kanyuma wogenda uhanuye abaremvyi bagenzawe unahanure aba journaliste aba promoter cyo tugenda novuga ko tugenda dusiga inzira amavuta mboje kintu uvuga gusa kubasana bagenzi banje mbere kubanza mugende mu nkurikirane kuri dola imbuga zose mboje kintu uvuga gusa kubasana bagenzi banje kiri hasi novuga ati urabona ukiri hasi kintu cyambere ukora kuri mu buzima ukiri umusana kintu ufise ndonda confiance ku bantu bagufasha Apana kuchimwe numeya ofisi impano umpaka ndondere umugwa arondera muganga muta wumva yumvise kweri cyo novuga ni kimwe kweri confiance irasumba amafaranga kora nk'uyu mujama jewe nta mafaranga mfise mbwa yemeye kuri kiganiro kora confiance twahaye hajya rero confiance irasumba amafaranga niko byabasani beshi we ni wiritire uvuga ati ngo jewe kana nkunda muda amafaranga kwanza ronda confiance kwanza ku muntu kwanza ikino uvuga rero bikenewe rero kuri indirimbo nziza murakoze cyane kuri indirimbo imwe mugabo ibe nziza no muntu yumvise avuga ati kweri arakoze ikintu kiri big things ikindi kandi rero nubwo abasani bagenzi banje ndabira kabanga rero bro rero ikintu gitandukanye n'icabandi aho ndahejeje yes ndagushimire cyane Dora wakoze ku mwanya wampaye nawe Imana iguhezagire wavuye mu marambya navuye nawe Wazi wavuye je navuye katuyihorera yes reka ndabashimire cyane abakunzi ba Kamo TV yari MC White MC Dollar Capital Politique the big M's of the town ikirura oji ndabakunda cyane mubandanye mugira subscribe mugira ama partage menshi kugira ngo ikiganiro gishike kura abantu benshi bamenye Dollar ni wa murundi wanyu ni wa murundi w'umu artiste wanyu natwebwe tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tubandanye tubaha ibintu biri update abaririmbyi bashasha mutazi mugabo bafite impano zidasanzwe muze tubashigikira abantu mubona ko umusico mufasha bari aba artiste b'abarundi bakiri hasi muze tubafashe ndabakunda cyane ariko rindi yakatwe kwande ngenda gwera wizina rindi kandi ubu si hoje kirako je ubu ni doge abi difference n'abandi aba hoje ni benshi fuko ba doge nawe ubu baramuhaye izina MC White the big M's of the town ikirura doge asante sana mwabyumvise thanks sana ndabakunda cyane ciao ciao